iravuga. Bibiliya iravuga. By'ukuri Bibiliya iravuga. Ugira ukurikirana ikiganiro Bibiliya iravuga, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Iki kiganiro mugitegurirwa na radio Ubutumwa bw'Amahoro, saminanira mu gisagara c'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, uyumvire icyo Imana ikugombako. Muri kiriya gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere turasoma umurongo wa 4 no wa 5 n'uw'8 avuga ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatirizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki nico gihe ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabo navyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Igice ca kabiri duhere ku murongo wa mbere. Ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mumwe, bose buzura mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. I Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye hakoranira abantu benshi barajoregwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga s'abanyagalilaya? Kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Turi Abapariti n'Abamedi n'Aberamiti n'abamye i Mesopotamiya ni Yudaya, Kapodokiya ni Ponto no muri Aziya ni Firugiya na Pamfiliya no muri Egiputa no mu bihugu vya Libiya bihereranye ni Kureni n'ab'i Roma bagerereye ino, Abayuda bo mu batoye idini yabo, Abakireti n'Abarabo, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Bose barumigwa barazazanirwa barabazanya bati ibi ni biki? Ariko abandi barabanegura bati baborewe igisabo. Twongere dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ishengero ryawe Mana ririteguye kwakira ico uribwira, kandi ririteguye kwakira ubushobozi bwawe, kwakira umubatirizo wa mpwemu yera n'inkomezi za mpwemu yera. Kandi mwami turasavye kugira ngo ijambo ryawe ryiganze rigire ububasha, ariko twe tuyikoresho gusa tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Ikintu twovuga gusa amaje mu majambo abiri nuko twabonye hariho intambuko yo kubatiriza iriho zibiri kugira ngo umuntu ashika kubatirizwa na mpwemu yera. Intambuko ya mbere ari yo guhinduka, umuntu agahinduka musha, agahinduka mu bugingo, agahinduka mu mpwemu, eka n'umubiri vyose. Imana rero ikaciza ikaba muri we na Yesu Kristo na mpwemu yera, akaca rero n'umubiri ukacuba urusengero rwa mpwemu yera. Urusengero rwawe n'urusengero rw'Imana, n'urusengero rwa mpwemu yera, ni ingoro ya mpwemu yera. Nico gituma utemerewe kugira ngo uyikoreshe uko ugomba, ariko ukwiye gukurikira ijambo ry'Imana. Intambuko rero igira kabiri, kuri uyo rero yamaze kwihana akakira Kristo nk'umukiza wiwe, yamaze guhinduka akabicaremwe gisha, abageze rero ku ntambuko yindi y'ukuba mu isezerano muri bamwe bafise rya sezerano yo kubatizwa na mpwemu yera canke ryo kuzura mpwemu yera. Ico gihe rero Yesu yaciye abana ngo baje kurindira, nk'uko na wewe uri mu barindiriye kugira ngo ubatizwe na mpwemu yera, canke naho wari waruzuye mpwemu yera ariko urakeneye gusubira kandi kunagura iyo ngabire isubira ikore. Nk'uko tubona mu vyakozwe n'intumwa, uko basenga niko mpwemu yera kandi yarasubira akavuga, aho bakoraniye agasubira hagati. Hagere gihe rero arabaha rero iryo sezerano
isezerano kandi yarashitse. Aya majambo rero duhejeje gusoma igice ca kabiri mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa n'amajambo yerekana yuko iryo sezerano ryaciye rishika. Yari umunsi ugira 10 Yesu amaze kuduga mu ijuru. Baciye bagenda baguma i Yerusalemu barindiriraho iryo sezerano. Nta minsi bari bazi bazomara, ariko kandi bobo bacishikaye gusenga Imana bitegura kwakira uwo mpwemu yera. Ico umuntu cyo yokwibaza kandi yokwemeza nuko bashishikara kwitegura kugira ngo baronke mpwemu yera, kuko ngo basenga badahumeka, umutima uhuye, umutima umwe, bafise intumbero imwe, bariko baja hamwe. Aho rero biraboneka ko muri iyo minsi baronse umwanya mwiza wo kwitegura, bariko barasenga Imana, barasenga bashishikara gusenga, kuko ibyabaye mpwemu yera amaze kuza birerekana ko ari ikintu cyari cyahindutse. Kuko Bibiliya ivuga ngo basenga n'umutima umwe, ariko kandi igihe bakiri kumwe na Yesu imitima yari itandukanye, kuko bari bagifise iri jambo muri bo. Iri jambo ryo ku murongo wa 6 niryo bagendana muri bo. Iri twasomye ku murongo wa 6, burya abantu barashobora kugendana ariko muri bo badafise intumbero imwe. Ico gihe rero Yesu arabasokoroza ijambo, ariko arababarira ivyo biri muri bo birasokoroka. Yagira ati murindire isezerano ryo Data yasezeranye, kandi higira kabiri murindire, mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Ku murongo wa 6 bati nuko bakoranye baramubaza ati mwami, iki ni gihe cugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli. Muri bo rero babona intwaro ingene yari imeze, babona ingene bamerewe, ingene abaroma babatwaye, nivyo bashira ku mutima. Kuko no muri izi ntumwa harabarimwo bari Yesu yari yahamagaye, kandi bari muri iyo migwi yariko iharanira ukwikukira canke gusubira kugarukana ingoma y'Abisirayeli, kandi ganibo bari barisabiye ngire ingoma ni nk'abandi, baranka kurongorwa n'Imana. Tuma rero bashishikara kwama batwagwa nabi, kugeza yuko n'abaroma baza bagatwara iyo ntara yabo canke ico gihugu cabo batwagwa n'abaroma. Hanyuma rero Yesu arababarira rero ati ivyo si vyanyu. Buryo ukurikiranye neza ngaha ucubona ko ari ibintu bishobora kuzibira umuntu ntaronke ubushobozi canke inkomezi za mpwemu yera, kuko ivyo wewe atumbereye bitajanye n'ivyo Imana yari yatumbereye aho yari yamutumbereje, kuko bobo babona ivyiyo ntwaro y'ico gihe. Ariko umuntu w'Imana akwiye kubirekana byose, agira ati ahubwo hakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Baca rero barasenga iyo minsi 10, ariko barasenga ko baronse umwanya mwiza wo kuvugana n'Imana. Kuko umurongo wa 14 havuga ngo abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Aba rero bari bakoranye bose bahuje umutima, kandi na za ntumwa 11 abo bose bari bakoranye. Hanyuma rero kandi na ba bagore bagenda barafasha Yesu, nabo nyene niho bari bari, kandi na Mariya nyina wa Yesu niho yarari. Aha kuri uyu murongo niho hanyuma uja gusubira kubona kuri iki gikorwa ca Mariya, ko n'igihe mpwemu yera yururuka na Mariya nyina wa Yesu niho yarari, nawe nyene yararonse mpwemu yera. Hanyuma rero haragera igihe, hari n'ico bakoze bari muri ayo masengesho, ko abantu baryohewe urasanga hari n'igihe bashobora gukora gabuga. Usanga rero ico gihe bace bashiraho n'usubirira Yuda. Ico gihe rero bari bakoranye basenga Imana, Imana ishishikara kubagendera. Turaja kubona mu bice bitatu byaranze iki gihe. Muri ibice bitatu, igice ca mbere ni kuba ahantu hari ico witeze. Aho bari bagiye hamwe kuko hari ico bari biteze, bagiye gusenga kuko hari ico bariko barasengera. Hari naho umuntu ashobora kugenda akaja gusenga mugabo atakintu afise agomba gusaba, akisonzesha atakintu afise yiteze. Ariko bikwiye yuko umuntu wese amenya ati hari ico niteze, kuko hari ico bari biteze. Ico gihe rero nta bindi bintu umuntu ajamwo, ko hari igihe umuntu ashobora kugenda ahantu asenga agapfukama agasenga, mugabo akaja asanga yamaze guhindura ivyiyumviro vyiwe, yamaze guhinduka, ugasanga yagiye mu bindi. Kuko Imana ntuyirereka ingene ikora, siyo uyibwira ngo kora uko, kandi irashobora kugukoresha muri ubu buryo uyu munsi, ejo naho igacisha igakoresha ubundi buryo, kuko inzira z'Imana ni nyinshi cyane.
inyishu z'Imana ziza mu buryo butandukanye, kandi intumwa z'Imana ni nyinshi cyane. Uyu munsi arashobora kukwereka mu ndoto, uwundi munsi yakwereka biciye mu ijambo ry'Imana, uwundi munsi yagutuma ku muntu, uwundi munsi naho ikakwishurira mu ibarabara. Imana ifise uko ikora, ahandi yakwishura no mu ndoto nyene nazo nyene. Imana idufashe. Ugenda ahantu uri nico witeze, mbega waje witeze kuronka. Aba rero turabona hari ikintu bari biteze, kuko ico bari biteze bari bakironse mu masezerano y'Imana. Rero kugira ngo umenye ico witega, umenye ico usengera, umenye ico ukurikira, nuko ari ico witeze kandi ico uba ugifise mu masezerano y'Imana, mu ijambo ry'Imana. Ico Imana yakubariye biciye no mu ijambo ry'Imana, canke ico yakubariye mbere muri za ndoto, canke ico yakubariye muri bwa buhanuzi bwaje buzanywe na mwene data. Ivyo byose rero urashobora kubironka. Rero nuko ubuze uti ndafise ico Imana yansezeraniye, kandi ufise ico Imana gusezeraniye tarakironka, naho zigutesha kiguhagarika mu nzira, umenye uti ndafise ico Imana yanteguriye, sinduhuka ntagishikiriye. Imana igufashe ushe ku masezerano Imana yagusezeraniye ikwishe. Hari ibintu rero umuntu agira ico yiteze, mugabo n'ibindi bica bimusamaza mu nzira, bikamusamaza. Abantu benshi bariko barananigwa kuko ntibafise ico biteze bazoronka. Bwa mbere nuko bagira isezerano, ukarondera iryo sezerano nk'uko abanabo bari biteze isezerano Yesu yari yabasezeraniye. Umubatirizo wa mpwemu yera, bari amasezerano abiri. Icambere kubatirizwa na mpwemu yera, ihigira kabiri kuronka ubushobozi. Bari bakeneye ubushobozi, kuko cagihe baje kwigisha Yesu yabatumye, Yesu yaguma basengera bakabona ibitangaza bikoreka, ntibari bazi iyo biva. Mugabo arabona ati ntiyagira aho muja, murindiye. Hama rero bararindira kuko bari bafise ico biteze. Ico witeze rero ubwa mbere nuko umenya uti mbega niteze. None kuri kuraririmba witeze iki? Bakozi b'Imana mbega twiteze iki? Harura amasezerano y'Imana ufise, hanyuma rero aba ariyo witega. Yesu abwiriye neza. Iyo umuntu yagira n'ico yiteze, nuko aca arindira yihanganye, naho hoza ibimutesha, naho hoza ibintu vyomugirira nabi, naho ubutunzi bwogabanuka, naho ubutunzi bwokubitwa na wa mugwanizi, naho vyomugora, naho urugo rwomugora, naho uruvyaro rwomugora, naho akazi komugora, naho uburyo bw'ukwiga bwomugora, aravuga ati ndafise ico niteze, sinemera gucumura. Naho amanota yomugora, bagira baturaza usanga imuhira ndaguha amanota, mwigeme umenye uti jewe ndafise ico niteze. Yesu ahabwa icubahiro. Turi nico twiteze, kuko turiteze iki? Ubwa mbere turiteze ko mpwemu yera muri twebwe, kandi azokwama tugendera, kandi turiteze ko azoturongora akatujana. Twiteze ijuru, twese niyo ntumbero dufise. Hamara na vya bindi vyose Imana yagusezeranira. Aho rero haba ukwihangana, hakaba ukwirinda, kandi hakaba n'ukwiyeza, kuko umuntu w'Imana yama yiyeza. Ikigira kabiri, cambere kwari kuba ahantu nico witeze, gukorera Imana ufise ico witeze, kuririmba ufise ico witeze, gusenga ufise ico witeze. Ico biratuma bigufasha mu mutima wawe. Ikigira kabiri, ugushitswa kw'amasezerano y'Imana. Aha turabona ingene amasezerano y'Imana yashitse ni muri igice ca kabiri, kuko muri igice ca mbere kwari ukwitega. Bari babaye ngaho biteze bati turiteze, kandi bari bazi umunsi. Biriza rero Imana yaragusezeraniye, wowe nduhavugira uti none bishika ryari? Rindira, Imana izobishitsa. Yesu ashimwe. Izobishitsa, upfe kwihangana gusa. Wowe wihangana, izobishitsa. Muri igice ca kabiri rero amasezerano yarashikijwe. Ico bari biteze, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, yikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, bija kumumwe wese. Yesu ashimwe. Icambere batanguye kubona, haraje igihinda gikwira mu nzu yose, haba ikimenyetso gikomeye, haba n'ibirimi vy'umuriro. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Imuriro ni ikimenyetso gihambaye. Aha herekanye yuko muko mpwemaza hariho n'Imana niho yari, kuko Imana yamikora ikorera mu muriro, yiyerekanira mu muriro. Hanyuma rero
umuriro rero ucubanza uraza uraboneka haba ibirimi byinshi kugira ngo umwe wese aronke ingabire yiwe. Yesu ashimwe ko nguko Bibiliya ivuga mpwemu yera aho umwe wese wakwiye kumugabira. Rero wa muriro bwa bubasha byerekana ko n'Imana niho yari muri uyo mwanya. Imana itugirire neza. Iyo turiko turasenga nuko duhamagara Imana, tugahamagara umuriro w'Imana, ubwiza bw'Imana bukabaho. Yesaya arabona arerekwa, yerekwa ingoro y'Imana, arabona abamarayika bariko bararirimba, nawe Yesaya arumva indirimbo nziza zigitangaza. Hanyuma cabona ubwiza bw'Imana bwuzuye mu rusengero rw'Imana. Dukwiye kwaba dusabwira ngo mu bikorwa dukora, mu ndirimbo turirimba, ubwiza bw'Imana bwururuke. Haleluya, bwururuke. Yesaya arabona Imana, arabona ubwiza bw'Imana burashika aho bari. Imana imaze kwiyerekana, akabona ubwiza bw'Imana, acabona ati ndagowe. Nagira ndakubarire, ukiri umunyavyaha ubugowe. Ati ndagowe, ndapfuye kubera iki? Mfise iminwa yanje. Ariko Imana igira neza, irabona iti yamaze kwimenya, yamaze kwitahura, yamaze kumenya ko afise iminwa yanduye, yamaze kumenya ko ari umunyavyaha. None rero ntumwa yanje, genda ufate ikara rya kumuriro turiro rya munwa. Imana ikoresha kuko umuriro rero hari ufise ikimazi gikomeye cyo kweza, umuriro ureza. Hanyuma rero Imana iriyerekana. Ico gero Bibiliya ivuga ngo bose buzuzwa mpwemu yera, ikaba mu rusengero rw'Imana. Mpwemu yera cayo bivuga ngo mu gusaba mpwemu yera ubanza gusaba ubwiza bw'Imana, ubwiza la présence de ubwiza bw'Imana bugashika mu ngoro y'Imana, ubugashika. Hanyuma rero mpwemu yera acagenda rero kuri umwe wese bya birimi by'umuriro, ikimenyetso c'umuriro, kuko mpwemu yera ni ikimenyetso c'umuriro. Bose buzuzwa mpwemu yera, igikorwa cyacu gikoreka, baca batangura kuvuga izindi ndimi, kuko iki ni igikorwa gikomeye cyane cyo kuvugisha kuva mu zindi ndimi. Bamaze rero kuvuga izo zindi ndimi rero, baciye abantu bari ngaho nk'uko twamaze gusoma, bose baratangara ko twumva ivyacu vyagenze gute. Bariko barahimbaza, kandi ico bariko barakora bariko barahimbaza. Umuhanuzi w'ukuri ashima Imana, ahimbaza Imana, avuga ivyiza vy'Imana, akanwa kiwe kavuga ivy'Imana. Bose baratangara bati none ibi bintu bimeze gute? 2:13 abandi bagira gute? Barabanegura bati baborewe igisama. Urumva ikibazo none, bamwe bariko barihezagirirwa, abandi bariko buzura mpwemu yera, bariko baravugishwa, bariko baravuga mu ndimi zitamenyekana zizwi n'abandi benezo. Abandi bariko baratangara bona ivyiza vy'Imana, bumva bariko bahimbaza Imana. Bwaba abandi nabo dayimoni w'ukunegura aca bajamwo. Urumva mpwemu yera aratanga ingabire, hakaba ukuvugishwa. Umusatani nawe aca atanga nawe abadayimoni bagenda baranegura. Niko vyagenze hano. Igice kigira gatatu ni ibikorwa mpwemu yera yaciye akora, kuko wa muriro w'Imana waciye waka urakwira hose. Igice kigira gatatu turabona ngene mpwemu yera yaciye akora. Muri uko gukora rero, icya mbere ni ivyo bimenyetso n'ibitangaza bishika kuri za ngabire. Imwe zihagaze mu buryo bw'ubumenyi, n'izindi mu buryo bw'ibitangaza, bw'inkomezi, ubushobozi. Hari ukwizera, ugukiza indwara, nukora ibitangaza. N'undi mu bwo guhanura, arabavugishwa n'Imana, n'aba bavuga mu ndimi, kandi n'abandi bazisobanura. Muri wa mugwi wa mbere nawo hakabaho ijambo ry'ubwenge n'iryo kumenya no kurobanura impwemu. Ivyo bikorwa byose rero vyaciye bikoreka muri izo ngabire za mpwemu yera. Kandi aha bikwiye yuko umuntu wese asenga Imana akaba umubarindiriye kugira ngo aronke n'ingabire n'imwe muri izo ziriko zirakora. Kuko ikibazo kigenda kuba, kuko Bibiliya yavuze ngo mwifuze ingabire za mpwemu, niko birivuga hariya mu cete c'Abakorinto. Paulo ariko arabahanura ati mwifuze ingabire, mbere cyane niyo kuvugisha. Arabarira ati ngere bakwiye kwifuza ingabire. Ugasanga rero muri izo zimwe 9 ni vyiza, Bibiliya iremera ko tuzifuza, ni vyiza kuzisengera. Ibikorwa ibitangaza vy'Imana bikorekera mu ishengero, ko niho ingabire zose zifashanya. Nk'akararo y'ugukiza indwara, mbere akavuga rimwe umudayimoni agahunga, agasubira abandi bagaca batonda gahunga. Muri ibikorwa rero vya mpwemu yera vy'umuriro,
ingabire zaciye zitangura gukora muri uyo mwanya. Habaho guhimbaza Imana, habaho kwatura ibyiza by'Imana, habaho kwerekana ibikorwa nk'uko tubibona ingene Petero yaciye akora muri iki gice cya kabiri. Tubona rero ingene Petero yaciye atangura gukora. Rero ubiravye muri iki gice cya kabiri umurongo wa 14 havuga ngo iki: ariko Petero ahagarara na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga, yemwe Bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, nk'uko ubu ari isaha 3 z'umunsi, ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri. Ikintu cya mbere cyo gitangaza kirimo, muribuka Petero ari imbere y'umwigeme, ariko aramubaza ati wewe uri muraba. Muribuka ingene yahakanye inshuro 3. Hanyuma kandi Yesu yabimubariye arakuvyemera. Mugabo aheje kumuyakana inshuro 3, ya nkoko irabika, isaki irabika. Yesu acasubira arahindukira muraba. Burya rero hariho ijisho rikebura rikibutsa ibintu. Ngira abavyeyi murabizi ugomba kubarira ikintu umwana ntibabitahure, arakuza ijisho ryawe ingene rimeze. Hanyuma rero aramuraba, amuravye Petero aca yibuka vya bindi vyose y'amajambo yavuga, aca turika ararira, arahunga. Burya rero iyo Imana yakoze n'umuntu w'umugabo ararira, kandi nta mosozi agatemba aje inyuma, naho bamwe yagira ngo amosozi y'umugabo atemba aje imbere, ariko mpwemu yururutse Imana ikoze ararira nawe nyene. Ndakwifurije kurira mushinga ntaye mpwema kurize. Hanyuma rero Petero aravuga, hari ikintu rero cyaje cyahindutse. Ntibasuye kubazanya bati mbega none nindaje gutangura kuvuga, mbega none bija kugenda gute? Iyo mpwema je bigenda neza. Iyo mpwema je umwe wese acamenya hageze, acamenya urugeze, ariko acamenya n'ingabire yahawe. Aramenya ati jewe aha iki si cyo wanje, akamenya ati mpwemu yera aja gukora. Petero yahaguruka aravuga, aca arabemeza, abanza kubereka yuko ijambo ry'Imana rishikije. Umuntu w'Imana uri hano, menyera gusoma Bibiliya. Uravye ingene Petero yakoze, yavuze, urabona ko harimo amajambo y'Imana. Mbega mwabiwowe, urazisubira uhasome, kuko nditwose amajambo yose uyu munsi. Aha yaciye ahera kuri Yoweri, aravuga ingene Yoweri yabivugishije muri kiriya gice ca kabiri, ingene Yoweri yavuze ko minsi yiherezo mpwemu yera azosukwa, abahungu abakobwa bazovugishwa, batama nabo bakerekwa, bakagira indoto, bakagira inzozi. Waruka mumenye ko ari igihe canyu. Aya masezerano ni kuri mwebwe ugwaruka, kuko mpwemu yera yaratanzwe ngo ugwaruka abahungu n'abakobwa bavugishwe. Petero rero arabivuga, arabisigura. Amaze kubisigura turabona mbere aha ukurikiranye ingene Petero yagiye arabivuga, muzorabe, kuko ubwa mbere urufatiro ni ijambo ry'Imana. Yabanje kuvuga ku vyahanuwe. Nawe uri kuravuga ubutumwa bwiza, tangurira ku ijambo ry'Imana. Wemenyere ijambo ry'Imana. Muri wewe gira ijambo ry'Imana. Igira kabiri, Petero yaciye atangura kwerekana Yesu. Naciye mvuga nti jewe ndihanye byose, nazanzoga kandi na ya mitobe abakizwa banywa ndayihanye, n'abandi batarabakizwa baborewe. Uborewe ikiyeri n'uborewe umutobe, uwakoze icaha n'uyuwe ni bose. Mwavyumvise none iyo mpwemu yera je biba nico gituma uhagara ku ijambo ry'Imana. Niyo umuntu aje akabaza muri ibi bihe barashaka kubaza ngo mbega ngo vya binyobwa, mugabo je ico ndakubarira Bibiliya imbarira ivuga ngo wirinde ibiboreza, wirinde ibiboreza, ntukabikoreko, ntibikwegere aho bohejeje. Ibindi byose igomba utondeke ahera ku ijambo ry'Imana. Mwacumvise, igomba kuzana umuntu kugakiza, hera ku ijambo ry'Imana rufatiro. Ihigira kabiri, vuga ibya Yesu. Aha Petero yaciye abanza kwerekana Yesu ko ari umwana w'Imana. 2:1, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Aca atangwa kubabarira rero, arabahindukiriye rero. Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumva y'amajambo Yesu Umunyanazareti Imana yamushimagirishije kuri mwebwe, ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso ivyo Imana yamukoresheje hagati yanyu, nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigabiye,
yikomvomboye ibimenya bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji baramwica. Ariko Imana yamuzuye ibohoye ibise by'urupfu kuko bitashobotse umugumya. Yesu ashimwe. Aha murabona rero aratanguye rero kuvuga ibya Yesu, aravuga iby'urupfu rwiwe ahereye ku bitangaza Imana yamukoresheje, kuko yaraje akiza abanyamibembe, araza arahumura impumyi, arakiza ibimuga, arabohora bari bahoshwe n'abadayimoni, barabona ubwo bushobozi, arazura n'uwapfuye. Kandi ico gihe uko yakora ivyo bitangaza niko bagwa bagira ishari, hagera aho ko bamwica. Uwo aravyemanga, arabibabarira. Hanyuma rero agera ahantu acongera arababarira ku vya Dawidi, yongera abarira rero no ku vya Mpwemu Yera, ingene asutse Mpwemu Yera. Yamaze kubabarira ibya Yesu byose, hari ijambo rero yaciye arongera arababarira. Uzosubira uhasome uzobona amaetape yo kuvuga ubutumwa bwiza. Aca yongera arashika ahantu murongo wa 37 2:37, bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo Mpwemu Yera. Kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagurwa bose n'Umwami wacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati, nimwikize abiki gihe kigoramye. Yesu ashimwe. Aha rero turabona amaze kuvuga ivya Yesu byose, igikorwa Yesu yakoze, igendeko Yesu yazuse. Ntiwibagirwe kuzova ko dukurikira ari Yesu yapfuye akazuka, kuko twebwe inzinzi yacu nigihe yazuka. Mugabo Yesu wacu yarazuse. Yesu ahabwa icubahiro. Amaze kuvuga ivyo rero aca arababarira ati, ubu rero nimuhindukire. Niyo ntumbero y'ubutumwa bwiza, yuko umuntu ahindukira akava mu vyaha. Mumaze guhindukira, ni wa murongo wa 19 aca avuga ati, mubatirizwe. Umaze guhariko guhariwe ivyaha, kuko mu kintu ca mbere gihamba hariho kwihana, hariho guharirwa ivyaha, hariho kubatirizwa, hariho kandi no kuronka Mpwemu. Arababarira, baca Mpwemu Yera aca yinjira mu mitima yabo, kuko bariko barumviriza ijambo ry'Imana rijanye n'ivyagezwe vyabo, rijanye n'ubuhanuzi. Baca barabaza bati, none tugire dute? Nguko nawe umaze igihe kirekire ukamera nka kumwe kwa babandi bagenda kumva bakarunguruka, hama bakaca bongera bakirukanga. Ndakugira inama, uyu munsi uhindukire. Bibiliya iravuga ingene baciye bemera ayo majambo, baca bemera kubatizwa, hanyuma rero ngo baca bashishikara. Kandi bamaze kubatirizwa baciye baza barashishikara, barabana. Bibiliya iravuga murongo wa 42, bashishikara cyane mu vy'intumwa zigisha. Ijambo ry'Imana rirahamba. Bashishikara mu vy'intumwa zigisha no kugira ubumwe, umuntu atiyumvira ivyiwe, atiyumvira vya bindi. Hanyuma rero no kumanyagura imitsima no gusenga, bashishikara gusenga. Aho turacari kuri iki gice, ingene Petero ariko arakora, yaciye akora vyose vyahindutse. Ntiyari Petero wa wundi w'ubwoba. Umwe wese ategura ubugingo bwiwe kugira ngo umwami amugendere. None rero turaguhaye kaze, umwami akugirire neza. Kaze Mpwemu Yera ashishikare kugirira neza. Kaze umwami akugirire neza. Yesu akugirire neza, Yesu agufashe. Urakoze Mana yo mwijuru n'ushimwe, kweje kwigisha ishengero ryawe, ukagibutsa ingene umuriro wawe Mana ukuraho icaha, ingene Mpwemu Yera aje mu muntu, fasha umuntu agatunganya ubugingo, kandi ko Mpwemu Yera amurikira mu mutima w'umuntu akabona icaha yakoze, kandi ko Mpwemu Yera yaje mu muntu atanya inkomezi, kandi ko Mpwemu Yera yaje mu muntu amusigurira, akamuhishurira ivy'icaha, kandi akamushoboza kuza ku Mana. Kuko niko vyagenze. Mpwemu Yera amaze kuza ku ntumwa, maze ikigisha, abantu baciye bihana, mwaziko ziravuga bivuye kuri wewe, bica bituma Mana baca urubanza, kandi benshi baza kuri wewe. Ijambo ryawe riravuzwe, Mpwemu Yera arigishije abantu, none abantu baje kuri wewe, baje gupfukama, baje kugira ngo Mana bagubone uko babigenza, kuko uje kuri wewe wese akihana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko acakira. None abantu baje gupfukama imbere yawe Mana, turabasengeye
umuntu wese mana ico ariko arakubwira mu mutima mana, ico ariko arakwingingira, icamugoye kunesha, ico atashoboye kunesha, bigatuma akora uko utagomba, akanyuranya n'ijambo ryawe, bigatuma mana aja kure y'ubwiza bwawe. None akaba afukamye hano imbere yawe, mubabarire, kandi uhejeje kumubarira mana, uca umwegereza bwa bwiza bwawe, uca umuha inkomezi zo kunesha, uca umugirira neza. Umuntu wese mana umusubize ku ntebe yiwe y'ubwami, kuko niko wagiye na Nebukadineza, akenye kamaze kugaruka, akamenye ko yacumuye, agaza imbere yawe akagusaba imbabazi, waciye umusubiza ku ntebe yiwe y'ubwami. Natwe mana ijambo ry'Imana riravuga ko turabami n'abaherezi. None mana we yataye intebe yiwe akaja mu vyaha, akaja ivyo mpemu yera atarya, akaja kwangara. Mana yo mwijuru akaba afukanye imbere yawe, uca umugirira imbabazi, kuko ubwenge bwiwe bwagarutse, yamenye mpemu yera yamuhishuriye, yamenye neza ko yacumuye. None aca imbere yawe, kuko wamye uri umunyembabazi, wamye uharira umuntu wese, uca umuharira mana, kandi uca umuha kwizera yuko imbabazi zawe zama ibihe bidashira. Satani ntasohoye kumutera ubwoba, ariko acagira amahoro mu mutima yuko yanesheje, kuko imbabazi zawe mana zama ibihe bidashira. Urakoze, turizeye kubahariye kandi kubahaye amahoro, kandi kubatsindanishirije. Icubiro kibi cawe tubisavye gutyo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. mukunzi wahisemwo kubana natwe muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Mani guhezagira.